Bakunzi ba Axiya Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, ukwemera kuvyara ubuzima. Ni mama Nyishu. Ndagarutse tuganire ijambo ry'Imana, ndagarutse twungurane ibidufasha muri uru rugendo, kubera ko niryo ridufasha, niryo ridutera intege, niryo ritwigisha, niryo riduhanura, niryo ritwibutsa yuko aha kw'isi turi ingenzi, hari ahandi hantu turiko turagenda kugira ngo dutegure iyo turiko turaja, kubera yuko urugendo rwacu ntiruzoherera ngaha, hari ahandi hantu turiko turaja. Rero nagarutse tuganire. Murazi yuko ubutaha twaganiriye kw'irembo rifunganye, twaganiriye ku nyishu Kristo yatanze, bamubajije ku gitigiri c'abakizwa, bamubajije ati mbega ni benshi, arababwira ati nukuri komeza, nimubandanye, shishikara guca mw'irembo rifunganye. Burya ntiyahereje aho, yaragarutse yarabandanije arongera arababwira, arivyo nkeneye ko dusoma hepfo kuri 25, turahera kuri 25 tugeze kuri 27. Yarababwiye ati nyene inzu niyaheza kugaruka akugara urugi, mugatangura gukomanga muhagaze hanze, mukavuga muti mupfasoni nutwugururire, nihazobishurira ati simbazi, sinzi niyo muvuye. Niho muzotangura kuvuga muterega twarira twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Azobabwira ati ndababwire sinzi iyo muvuye, mviraho mwabakora ibizira mwese mwe. Imana idufashe cane. Muri iki gihe abakristo benshi barijajaye. Muri iki gihe abantu benshi baravuga ngo turi mu gihe c'ubuntu, abantu benshi akumva yo kwitwara uko ashatse. Ariko reka ndakubwire, n'ubwo buntu si ubwo gupfisha ubusa. Oya, n'ubwo buntu si ubwo gupfisha ubusa. Wapi? ngo gihe ngo nyene urugo azohagurukira ngo agarutse, uwo nyene urugo bavuga namwe muramwumva. Nkunda kubwira abantu ni Kristo yaraje, kandi yaragirira rimwe, ntazosubira kugaruka aje gucungura abantu. Wapi? Ntibaze bababeshe. Yaraducunguye rimwe risa, kandi yarahejeje. Ahubwo nagaruka azoba aje gucira isi amateka. Rero iri jambo ryaranteye ubwoba. Yaravuze ngo aho nyene urugo azohaguruka, ngo amaze kuza ngo azokugara urugi. Oya, ntazokugurura, kubera yuguruye mwohava mutaka n'umunyarukundo, n'urukundo rwigendera. Yohava n'umunyabuntu bwinshi, ateba kuraka. Wava usanga gahunda irahindutse, mugabo ngo azobanza yugare. Namwe ngo ho muri hanze ngo muzokomanga, ngo muvuga ngo mupfasoni, ngo rega twarira kandi twanywera imbere yawe, kandi wigishiriza mu nzira z'iwacu. Ariko ngo ico gihe azobabwira ngo genda sindabazi, sinzi iyo muvuye, muri bande, ngo muzokomeza kudodora. Mugabo azobabwira ngo mva mu maso mwabakora ibizira mwe. Imana idufashe cane. Akagahe wahawe, aka karyo ufise, ntugapfishe ubusa. Iyi minsi uyivyaze umusaruro, uyibemwo neza, wiyumvire nawe, ufate umwanya wo kwiyumvira, uvuga ngo mbega ndiko ndabana gute na Kristo, ndiko ndabana gute n'abandi, mbega narashishikaye ya nzira ifunganye, canke nariciriye inzira narayivuyemwo. Ndagusavye uvyiyumvire, kuko reka nkubwire, haracyariho ivyiringiro, haracyariho igihe. Ntarazanwa no guca urwo rubanza, ntarazanwa no kugara urugi, ruracuguruye, aracarindiriye. Aracarindiriye. Hari indirimbo baravuga ngo gurira umwami yinjire. Numwugururire, numwemerere, numukundire nawe yinjire, numukundire nawe aze akugirire neza, mukundire nawe aze mubane munywane, mukundire aze mumenyane, kugira ngo ube mu rutonde. Ijambo nararisomye rivuga ngo abanje ndabazi, abo ngo bari kw'ikimenyetso, kandi ngo nabamenye kera. Ikigeretse ku bindi ngo barumva ijwi rya shebuja. Ndagomba ngo mumenyane, ndagomba ngo mugumbirane, ndagomba ngo munywane, ndagomba ngo ugire identite ya Kristo, kugira ngo cagihe umwishushanye ko mbese. Uko ijambo nararisomye ravuga ngo uko tuzorushiriza kumwegera, ngo tuzorushiriza gusa nawe. Ndagomba rero ngo umwidentifie ko, kugira ngo cagihe ntazokugarane. Azokugarana batamenyerega ibihe, azokugarana abo yasanze baravuye muri ya nzira imwe ifunganye. Rero ndagomba ngo mumenyane, kugira ngo agushoboze kuguma muri ya nzira ifunganye, agushoboze kuramiriza muri ya nzira
nzira ifunganye, agushoboze kwihanganira muri ya nzira ifunganye, agushoboze gucira bugufi muri ya nzira ifunganye. Birasaba ngo mumenyane, birasaba ngo ugire akaranga nk'akiwe, birasaba ngo ugire inshuti yanjye yarigeze kutubwira mu kiganiro, aravuga ngo ugire ADN ya Kristo. N'abisi baravuga ngo uyu si uwanje, mugabo ngo bagiye kugira ngo tugende kubipima, ngo tugende kugira ADN. Rero ndagomba ngo ubusabane bwawe na Kristo nibuze burindire ko mwirirwa muraja kugira oya, nta gushushanya, kuko umve aratuzi, arazi n'amazina yacu, aratuzi mu buryo bwagutse, aratuzi mu buryo bwimbitse. Rero nariko ndaguhanurira kugumana nawe, nariko ndaguhanurira kuguma muri we, nariko ndaguhanurira kudwebera muri we kugira ngo bikunde azokumenye, kugira ngo bikunde ntazokugaranire inyuma y'urugo. Oyaye, ngwino musabane nawe, ngwino mubane, ngwino mugiranire ubucuti, ngwino mugiranire connection, ngwino ndaguhamagara. Nanje ndiko ndabikubwira nibwira, ico gihe kizoba giteye ubwoba, ngo hazobaho kujyana n'insya z'amenyo. Iyumvire kuba warasenze, iyumvire kuba waruzi ngo uri mu nzira, kuba waruzi ngo urazi ivy'Imana, kuba waruzi ngo uri kuragerageza kubandana, ariko cagihe nicagera akazokubwira ngo mva mu maso sindakuzi, akazokubwira ngo uvuye hehe. Umve ndakubwira, igihe niki inshuti mukunda. Aje bude hari abantu twaganira ijambo, ndababwira naje ndi Kristo sinogaruka ngo banshishure. Wapi? Sinogaruka ngo banshishure, kandi noneho nawe nyene iryo kosa ntajya azokora, ntazogaruka. Yaraducunguye rimwe rizima, kandi yaravuze ngo ugomba kunkurikira niyiyanke. Iryo jambo tuzorisoma, tuzoryumvikana. Yaravuze ngo niyiyanke, ubundi ahejeje kwiyanka ngo yikorere umusaraba hanyuma nkurikire. Umuntu wese arafise umusaraba wiwe, umuntu wese arafise ibyo ategerezwa kwemera gucamo, umuntu wese arafise ukuntu ategerezwa kugira ibyo yemeye kugira ngo bikunde agumane na Kristo, kugira ngo uzoba wararuhiye iki inshuti mukundwa. Ujya munsi nutamenye Imana, wumve ngo bazomubwira ngo erega ngo twakora ibi n'ibi n'ibi. Oya, ntuzamubwira ngo urumva ngo ndi ni mama nyishu, ngo kuri Axia ngo nakishijeho ijambo ry'Imana ngo shake mercredi. Nimba andavye atanyishimira, nimba andavye abona ntaguma mu nzira, niba abona nadeviye, niba abona ndi ku ruhande, niba abona nakwefye, niba abona niciriye inzira, oya nishake ndaritange 7/7, nubwo dilandi olandi ncishaho ijambo ryiwe, ndarivuga ndanarisobanura mwese mukabyumva. Ivyo nivyo mbuza kubikiranganzira. Kuba yapano itubwira ngo stop, kuba yapano itwereka ati attention, gabanya umuvuduko, isi ya danger, mugabo uryoyo ico kikagumaho, nivyo buze yuko noba gutyo. Umviriza nshuti mukundwa, nagomba ndakwibwirira ko buri pasitoro, ko buri patiri, ivyo nibiguha droit d'entrée au ciel, ahubwo urakora gute? Ahubwo imirimo yawe ni iyahe? Sindabitinya kubivuga, titre ufise, shaka kuba uririmba ijuru n'isi bikamanuka bigafatana. Ivyo niba uririmba utejejwe, niba uririmba udakiranutse, niba uririmba Imana itakwishimiye, izogushira muri wa mugwi wabitigeze ibona. Kandi ushobora kundirimbira je nkakira, ushobora kuririmba ngafashwa, ushobora kuririmba agahinda kari muri je kagasohoka, ushobora kuririmba ingwara zari muri je zigahunga. Ariko ni wowe utari kuraririmba nk'uko ijuru rigomba, ni wowe utari kuritwara nk'uko ijuru rigomba. Shaka uririmba amajwi anga yose uyapoperanye, rimwe rya kabiri rya gatatu n'irya kane, vyose uyavanguza uririmba wenyene ucike korari. Ivyo ntibizokujana mu ijuru, ivyo ntibizotuma Kristo atakugarana. Abazugururira nabagumye muri ya nzira ifunganye, ni babandi bemeye kwihanganira ubutayu, ni babandi bemeye kwihanganira imibabaro, ni babandi bemeye bagasuzugurwa, ni babandi bemeye bagaca bugufi. Naganda kubwira ngo wowe uragenda uko wishakiye, ivyo birakuraba. Titre yawe ni gucira ijuru. Kuba mufise musenyeri wanyu ntibibacira ijuru. Wapi? Oya, kuba iwanyu hari abapasitori 50 ntibibacira ijuru. Habanamba nabo nyene ayo matitre yabo ntabacira ijuru, ahubwo abazogerayo ni babana b'Imana,
ni babandi bazi ko bahariwe, ni babandi barangamiza hejuru bakabwira Kristo ngo rega ngaha ndananiwe, bakabwira Kristo aterega intege nke ziranyishe, bakabwira Kristo aterega ivya kera birashaka kuzamuka, mfasha, mwumbira, mfasha, uru rugendo rugiye kungora. Abo ngabo nibazobwira ati ngwino mwicare mu ruhuke, abo nibazobwira ati ngwino bane banje. None nshuti mukundwa, uhagaze he? Hariho bamwe bazinjira mwijuriyo babona ibyiza babikiwe, uzobayo je nzobayo, ngo hazoba ishimwe n'ibirori, ngo nta mubabaro uzoba ukiriyo. Muririmbyi aravuga ngo mbega uzobayo, jewe nzobayo. Nshuti mukundwa, nanjye ndakubaza, uzobayo? Kuvuga ijambo kuri tubwira tukaryumva, uzobayo? Kuririmba tukavyumva, uzobayo? Mbega kuri umuhanuzi kuhanura tugafashwa, uzobayo? Canke uzoba muri babandi azohindira hanze? Ijambo ryaranteye ubwoba, ryongera rirantera ubwoba, avuga ngo azobahindira hanze. Azobugaranira hanze, erega ngo azoza ace yugara. Kandi ijambo rirantera ubwoba, yaravuze ngo dore ndaje vuba, ngo kandi nzohera mu nzu yanje. Mpora mbaza abantu, ni mbega niba yaravuze ngo nzohera mu nzu yanje, wibaza yuko mu nzu yiwe azoba aje gukora iki? Abantu benshi aya majambo barayumva bakayahereza ku bandi, akumva umenga arakiranutse, akumva kubera yuko aririmba mu ishengero, akumva yuko kubera ko avuga ubutumwa, akumva yuko kubera ko ari umuntu runaka, akumva kubera bizoba ari ibihe biteye ubwoba. Erega ijambo narakomeje ndarisoma, riravuga ngo rega hari ab'imbere bazaba b'inyuma, ngo n'ab'inyuma bazaba b'imbere. Naga point d'interrogation ku muntu umwe wese, ubibayemwo gute, uri kubigendamwo gute? Nukuri aho ni umuntu wese ku gatwe kiwe, umuntu wese kwiraba, umuntu wese kwibaza, umuntu wese kwishira kuri balance. Wishire ku munzane, wibaze, uvuga ati mbega iyi mirimo izomperekeza, kuko ubundi iyi mirimo dukora niyo izoduherekeza. Ibaze uvuga ati mbega ubu butumwa ndiko ndavuga buzomperekeza. Wibaze uvuga ati mbega ko ndirimba abantu bagafashwa bizomperekeza. Ubwo sindi kirangazi, ubwo sinzoba muri babandi azobwira ngo mva mu maso. Ivyo bintu birababaje cyane, ivyo bintu birateye agahinda. Nukuri inshuti mukundwa, wibaze nanje nibaze, ubundi dutakira Imana tuyibwire tuti dufashe, cakora turagomba kukubona. Nukuri jewe ndagomba kumubona, ndagomba kugumbira Kristo, ndagomba kugumbira Yesu, ndagomba kumubwira ngo wa Mana we, hari byinshi byananiye, hari byinshi byanduhije, iyi si narayiririyemwo, iyi si narayiburiyemwo ibintu biriya, ariko nitugerayo ngo azotugumbira, nitugerayo ngo azovuga ngo kaze bane banje mwakoze uko mushoboye. Icyo mpakazomenya, umuririmbyi niwe yavuze ngo wambwiye yuko wamenye mu izina, ngo nanje ubu ndakurindiriye ngo ndebe. Ndakwifuriza kugerayo, ndakwifuriza kuzoba mu nzu, ndakwifuriza ico gihe kutazoba uri hanze, ndakwifuriza ico gihe kuzoba uri kumwe na Kristo, ndakwifuriza ico gihe kuzoba wicaranye na Kristo, kugira ngo bikunde tunezerwe umunezero w'ibihe bidashira. Shalom.